urumva ari sawa ari ushaka VIP muramugirira mfete mwe mumeze nk'abashinwa byose abashinwa nibo amahera makeyi bayarya menshi bakayarya were ukora nk'umushinwa cyane yose yabonetse mwese tumukorera bivanye n'uburyo afise ego hama n'ivyo ashaka kugirirwa kubera abantu dushaka bimwe ego hama foze ugatangura ikintu canke ukegera abantu bakagufasha ego nawe ukaba gatoyi gasumba ubusa gasumba baguma muhira kandi ndukengera akazi ego back from the dead. Reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye cankwe mwiriwe bivanye naho muherereye cankwe n'amasaha murabiye ko ino video novuga ngo iki ni ca kiganiro twise ku gatumba iwacu neza na neza aha turi ni mu ntara ya Gitega novuga ngo ni ku gatumba ni Magarama cankwe yoba niko no bivuga ariko benshi novuga bahita muri yoba nahantu emwe ngo bahita kwivoka ni imbere yo kuri rape niho duhagaze cyangwa niho twicaye umukameraman arahagaze ariko jewe ndicaye nuwo tugomba tuganira reka rero ntatebeje dushobore kuganira n'uyu mwigeme ari ngaha sinzi ko yaba ari umwigeme nuko yoba ari umumama arabibwira neza arabidondora kugira ngo mumumenye turabaramukije mahoro umeze neza ego ni sawa muba mwitwa bande Monique baranshaka nababwiye ko hariya anariko ndavuga ati wowe uri umumama canke wowe uri ukiri mu jeune oyi mu jeune mwabyumvise yuko ari umu jeune abasore hariya batanguye gukanaguzwa amaso babibonye okay rero no munsi novuga ati twamugendeye twaje kumbure kuganira nawe hariho byinshi ashobora kubaganirira mutari muzi nkuko mwatanguye kubona tuje ngaha nibaza yuko hari ikintu catuzanye ariko akora ikintu kidasanzwe ngaha mu ntara ya Gitega ni ibintu bidasanzwe bikora benshi ntituzi ko ari kubitinya ntituzi ko ari kubura imitahe ntituzi ikintu na kimwe kumbure arabitubwira neza ni salon de beauté ego barasokoza abantu barasiga abantu inzara barasiga abantu mu maso ivyo bita make up ego ngaho Gitega ko tubona benshi ibi bintu ababikoramwe ari bakeyi cyane byo biva kuki oya bariho kweri ariko si benshi cyane ukompaye dufate nk'ababikora nk'ibujumbura cyangwa mu zindi ntara urumva n'intara nizingana Bujumbura na Gitega ntibingana urumva sico kimwe muga bariho wowe kumbure kugira wiyumvire kino gikorwa cyo gutangura ca salon de beauté waciyumviriye gute nta buhinga ndumushomeri hama ndiyumvira ikintu nokora ego sasanga ni ibintu usanzwe nkunda ego mfete nawe usanzwe uri bote ntawe turabye ukungene ubumeze mu mutwe yiki turabona yuko waje kubikora kameme ari ibintu wakunda uvuga ati reka nanje ndabikore kubera nzohore nishorera ivyo amahera ntuzohora yashigira abandi nzokwishorera cyane gose kino gikorwa cyo bakimaze igihe kingana gute gitanguye 2 semaines ndwi zibiri urabona ko ufise abakiriya benshi cyane mu minsi utanguye ubona abakiriya baza niho tugitangura abantu ntibaramenya cyane ariko si bibi si bibi ari nango tuguma twizera ko bizagenda neza gusumba ubona ko bizo gutera imbere byoroshe hamwe n'ubumuga wawe watanguye mushasha nibaza ko bizoshoboka hama ko usanga hari ivyo umuntu ashaka gukongeramwo bitarakunda
uko uzurazana utuntu dushasha wongeramo utundi tuntu niko n'abakiriya baza niko navuga cyangwa uko bakumenyera niko baza. Nk'ikintu gishasha ku bwawe woba uzanye wibaza yuko uzoshobora gusumbya nk'abandi bantu basanzwe bakorera muri capital politique basanzwe bakora bino bintu vya sarudo bote cyo bari nk'iki nuko vyose uzoshobora kubikorera ngaha ukoze umushatsi wawe bakagukora inzara bakavaho bagusize no mu maso utiriwe uravuga ngo nkasokoze ngaha cenga nda muri ville bangirira inzara cenga ruka kuraba naka aba kuri place canke nawasige mu maso byose uzogenda babikugiriye. Antuka ako niko kantu wa warabonye novuga ngo mu yandi masaro wavuze ati jewe mpora niruka nkirukanga nkaja hirya no hino ariko ubu nanje ngo mandabikoranirize hamwe bose bazore babisanga ahantu hamwe. Ego muba muri bangahe musanzwe mukora kino gikorwa? Bariyo turi batatu. Kino gikorwa ubona kizokenera nk'abakozi bangana gute bazoshobora kugufasha? Urumva uko kigenda kiraguka ubu tugitangura tutegeza guma turabo babiri na je wa gatatu ariko avec le temps ugenda uragura urashiramwe abandi. Kumbure turabona ngaha aba babiri sinzi ko harimwo umuntu umwe w'umukozi canke bose bo bari abo mukorana. Harimo umwe uwundi n'umukiriya. Turashobora guha nk'umukiriya akagira akajambo avuze kubijanye n'ukuntu abona ngaha mwamwakiriye. Reka tumuhe ni surprise ariko tubabarire ubona bakwakiriye gute ngaha muri no salo? Jembo nari neza kweri mbona ari salo imeze neza cyane. Ukompaye n'izindi salo wahora ugenda kwisokorezamwo ariko ukabuje ngaha ubona bimeze gute ubona wo vyishimira? Jembo nari sawa kuko nico gituma nahaje. Ego nahaje ko yanahashimye. Reka kumbure turabona hariya asanzwe ari karabasokoreza tumubaza akabazo mbega ku bantu b'abakiriya baza ngaha ubona baza bishimira neza ukungene wewe ubakira mu bijanye no gusokoza? Ego cyane gose ndibaza ko yaba batavyishimira ntibari kuza ntibaba baza kuba bavyishimira ibikorwa dukora. Ego wewe woba wibaza yuko uri nko mu bantu basokoza bangahe Igitega ba mbere? Je uko biri kose ndiyemera vraiment ndiyemera cyane ndi mu bambere basokoza neza. Ego tubiravye ni nka we wa mbere birashikanye usanga ndi wa mbere. Ego we bino bintu byo gusokoza ubimazemo imyaka ingana gute? Ivyo gusokoza ndabimazemo imyaka 3. Umva simike 3. Antuka nizere yuko ufise diplome cyangwa doctorat cyangwa ufise maîtrise yabyo. Ngira mfise maîtrise yaje. Urakoze cyane reka tubashimire ukungene mutwishuye. Ndabona ufise abakozi bakerebutse cyane bacangamutse ufise n'abakiriya baje kubashorera baca bamera nka mwebwe namwe usanga bacangamutse kumbure nibaza yuko bizoza mu misi ukazosanga wavuye ngaho urabona ko ari sare ntoyi ukazotera wagura ikabisare nini bivanye na motivation mufise cankwe keya ukungene mwakira abantu niko no bivuga. Ivyo objectif so kuguma ngaha quand même. Objectif si no kwagura kugira ikintu ciza hamwe umuntu wese azi Gitega avuga ati ngiye hajyanye. Ego oya kuba keza aha hantu ni heza cyane ahubwo kuba hanini kuja hanini vyose hanini ya vyiza gusumba. Ego we ubona bizofata nk'igihe kingana gute kugira ngo ushobore kuzoba wararose ahantu hasumba ngaha? Bon ubu navyo novuga cyane umva ko aheze indwi zibiri ngira uzogaruka hanyuma haheze nk'amezi nk'atanu nzoba mfise ko no kwishura ico kibazo. Urakoze cyane hanyuma dusozera kino kiganiro cacu twashaka akajambo ushobora kuvuga ku bantu b'abanyagitega cankwe bava mu zindi ntara canke mu yandi makomine bashobora kuza kukurondera kugira ngo ushobore kubagirira neza mu mutwe cankwe ku nzara mbe nta nibindi bintu gira kiretse ivyo mvuze mu mutwe ku nzara mu maso. Ego nivyo polo mama jambo rero kumbura ubabwiye karibu nta kindi utazoza azozimbwa utazoza nazomenya ivyiza biri nta kindi. Mbega ibintu muba mukoresha ibintu utuntu muba mukoresha mw'ivyo bintu tw'udukoresho mukoresha woshobora kuvugamwo dukeyi? Turasiga vernis isanzwe turabandika inzara na gel.
ego naje turayisiga ego aho umuntu abisiga cyayo yamaze kubyumva ego nivyo bitatu ni gusiga ibisanzwe kubandika no gusiga gel mu mutwe aho ni mu mutwe amunzara yego byari bincanze mu mutwe naho umukiriya tumusokoreza bivanye n'ivyo ashaka hama no gusuka turasuka ego ni muzimba oya na gato uwo ushobora kuvuga iwe nyamba atari ba oyu me yirumva ivaria kubivanye n'umukiriya n'ivyo agirirwa ego urumva ari sawa ari ushaka VIP muramugirira mfete mwe mumeze nk'abashinwa byose abashinwa nibo amahera makeyi bayarya menshi bakayarya we rero ukora nk'umushinwa cyane yose yabonetse mwese tumukorera bivanye n'uburyo afise ego hama n'ivyo ashaka kugirirwa kubera abantu dushaka bimwe woshobora kubabwira abantu neza aha hantu habatumbereje nkitangura nakekeranije umwanya umwe mvuga ngo ni Magarama undi mwanya ngo ni muri Yoba kubera ko harayobeye bon ni muri Yoba abantu bazi kuri rape urenganye kuri rape hariho pancarte ya Theresia Hotel ucuraba rero kuri kote Yoba ucuhabona iyo Theresia Hotel menga iri muri kuri kote yo mu Magarama ego iri kuri kote yo mu Magarama donc uravye haruguru kote yo muri Yoba ego aho adresse urayibahaye fresh ego ushitse kuri iyo pancarte ya Theresia Hotel ukoraba ku ruhande rwo haruguru uzoca uyibona salo ego nibaza yuko ushobora kubabwira ka nimero ka telefone abo birashikuka musanga muhira cyangwa ni maka kwisangiye nga oya ni makaze nga ibyo kubasanga muhira ntibiri oya ivyo niturabishikako je ndakunda kugira udubukre mu mutwe nubwo ubona twashaje narinze ngo nzoguhamagaruze muhira oya karibu impaka nje nga ego nga reka babwira ka nimero ka telefone ukugira baze bakubaze nk'umuntu akubaze ko ufise umwanya kugira cha sharp ku munyarukiriza ego 68 042 443 ni na WhatsApp ni nayo ya WhatsApp ego reka tugushimire mwakoze namwe ego mwakoze ku kanya mwaduhaye ko kuganira namwe nibaza yuko benshi bumvise ukungene bimeze bumvise aho bazokwikora ibintu bishasha biguma biza ku gatumba tuguma tubazanira narabwiye tuzoguma tuca muri byinshi hari byo tuzoca mu kunuku na kuriya ariko byose tubizana kugira ngo kumbure umuntu ari ku gatumba ashobore kubona aho yikora cyangwa ashobore kubona ibimufasha mu buzima bwiwe yamamwo bwa misi yose novuga ngo turamushimiye uno mu jeune yashoboye kutwakira muri kino gikorwa ciwe yatanguye mwumvise ko ari mu entrepreneur mwese murakwiye kumwigirako ariko kumbure inyuma yuko ndangiza ndashaka kajambo kamwe abwira abantu baheje universite cyangwa bafise za humanité usanga bicaye muhira badashobora kuhiga ikintu bakora kugira ngo nabo bashobore kuva muhira hanyuma bashobore gutangura akazi bakereye akazi ubushomeri burarambira nibaza ko nabo nyene babizi ego hama foze ugatangura ikintu canke ukegera abantu bakagufasha ego nawe ukaba gatoyi gasumba ubusa gasumba guma muhira kandi ndukengera akazi ego guys ntimumbaze ngo uwowe yaratomboje ngo arafise amahera ngo icompa nanje byafise ngo nanje nomenye ico nkora uzumwegere yavuze nimero ya telefone azokubwira ukuntu vyagenze hanyuma nawe uve muhira utangure gukora reka tubasezere tuvuga ati naho ubutaha tuzosubire jo ibisigaye mwese turabashimiye ku kanya mwafashe kudukurikirana bye bye